the Lord we are blessed the nation. We are light, we are salt for the generation. Boom. In the Lord we are blessed the nation. We are light, we are salt for the generation. Iwe yadushize kuruhande, yadutoranije kuva kera. Now we are chosen generation. Now we are chosen generation. Tutuna, tutuna, baraka, tutuna, tutuna. Igituma dukunda gukoresha ama title yo mu rundi rurimi nukubera ko hari gihe usanga dufite indirimbo dushaka kuvuga ibintu byinshi mugabe ivyo bintu byinshi kacusanga mu kirundi ni ibintu birebire dufashe nka parambulate mva no kuzengurukwa gukikuzwa umva muciye mubona indirimbo yanditse ko kuzenguruka umva ko umva dukoresha rero ijambo riri gisigura vyinshi mugabo mu jambo rimwe mugabo nko kuri baraka yajuko vraiment yajuko baraka ni nta bintu byango twateguye ngo twitwe gute ariko no mu giswahili gagasona neza gusumba mu kirundi urumva uhagaze mu gusona yo sona oya baraka yajuko ni inspiration yajuko Tutuna, tutuna, baraka, tutuna, tutuna, baraka. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Victoria. Ndabaramukije. Merci beaucoup. Mumeze neza. tumeze neza cyane. Ibintu ni baraka cyane. Kuva muri Uganda. Yeah. Wamwagiye kugira visit gatoya. No munsi mudufitiye iki gishasha. Kuva tuva mu Uganda Imana yatugiriye ubuntu tugira turonka ama award abiri. Ubu naho rero tugira tubandanye n'indirimbo twari dufise twashadusoro no mwaka. Indirimbo yitwa Baraka. Bisobanura umugisha, blessing, benediction. Indirimbo twego turavuga yuko twahezaga imigisha yose hano mu ijuru muri Kristo Yesu. Ko turavuga yuko umugisha uhora uratungisha kandi nta mubabaro awuvangamo. Rero ni message y'umwana w'Imana wese na message y'umuntu wese atarizera umwana w'Imana kugira ngo yizere Kristo. Aho byose bironkereka aho ubuzima bwawe buri. Ko turavuga umugisha niko turavuga amazu niko turavuga imiduga niko turavuga iki nubwo byose ari we yabiremye ariko twe turavuga umugisha twe turavuga ubuzima budashira twe turavuga ko yaduhaye gusangira nayo ivy'akabura rugero ubuzima bwayo zoe la vie selon Dieu nivyo twe turavuga muri ndashaka kugaruka ko cyane ku mataito baraka kisa gutsi muyumvira bimeze gutse amataito igituma dukunda gukoresha ama title yo mu rundi rurimi nukubera ko hari gihe usanga dufite indirimbo dushaka kuvuga ibintu byinshi mugabe ivyo bintu byinshi kacusanga mu kirundi ni ibintu birebire dufashe nka parambulate mva no kuzengurukwa gukikuzwa umva muciye mubona indirimbo yanditse ko kuzenguruka umva ko umva dukoresha rero ijambo riri gisigura vyinshi mugabo mu jambo rimwe mugabo nko kuri baraka yajuko vraiment yajuko baraka ni nta bintu byango twateguye ngo twitwe gute ariko no mu giswahili gagasona neza gusumba mu kirundi urumva uhagaze mu gusona yo sona oya baraka yajuko ni inspiration yajuko akenshi mukunda kwandika muba muri he muba mumeze gute tuba turiyo turi kenshi tuba turi muri repetition ahandi biraza muri studio ahandi umwe wese biraza ku giti ciwe personnel hama tugahura tugashira hamwe tukadevelopa ico umwe wese yaronse ari wenyine uravye mu myaka iheze kwacura nuno munsi mubona gute itembere ryanyu nk'umugwi wa gospel turashima Imana cyane kuva 2016 dukorera Imana twabonye ubwizigirwa bwayo cyo tuma twaririmbye indirimbo Omega wonderful fearful made it ko turavuga ko Imana yabaye umwizigirwa iyabitanguje nizo birangiza yaduhamagaye niyo kwizigirwa no kubikora izo bikora rero twiravye kuva tugitangura n'ubu turabona ko hari intambwe nini Imana yaduteresheje ariko kandi kubwo aho dushaka kugera aho twumva dushaka kugera muri twebwe cyangwa Imana yaduhamagariye turacyatangura kandi twizera ko nibikomeye tuzobigerako Song Omega yakiriwe gute
mwuba abantu yakiriwe neza turashima Imana mwari muvyiteze turizera iyo tuko turakora igikorwa turizera ko feedback wawizera nyene ko Imana icyaguhaye izabwikoresha mukabona birabaye biranasumbije ivyo wari witeze n'ubuntu bw'Imana gusa. Sometimes then muramaze guhura nk'abantu bavuga ati Victorious Team muradufasha canke gute udusangiza ko kantu kumwe kaba kameze ako kantu kaba karyoshe karagutera intege duhura nabo cyane batubwiye ati nari nagize intege nke mugabo numva indirimbo zanyu zirampaye inkomezi zirandemesheje ziranshizemo kwizera yuko ibiko bigenda nabi ejo Imana izocinzira bakadushingira intaye ko byabafashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi abandi usanga tana zabo zakiye zihaguruka kubera babonye peut-être abandi Imana iriko irakoresha mu ngabire zabo ugasanga birafise ikintu biko birahagurutsa nabo muri bo donc ivyo turabishimira Imana cyane cyane niyo mpamvu tubikora niyo mpamvu turirimba niyo mpamvu dukora ibyo dukora ni kugira ngo bishobore gufasha umuntu ariko arumvira indirimbo ni kugira ngo bishobore kukumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo yapfuye akazuka ku bwaho. Akantu kamaze kuba mu rugendo rwanyu rwa kariyeri ya music ya gospel kababaje canke kanizere twarahuye n'ibintu ugasanga nk'ubonye ibyo twari twiteze kubona sibyo tubonye surtout nko mu bihe bya Kayinosi two turakora concert murabizi ko gukora igiteramo usanga ari ibintu bitoroshe rero hari gusanga hari utuntu twahindutse twama challenge kuri twebwe hama vyiza naho ni vyinshi cyane nkuko Davia yivuze Omega we twayisohoye duse umunezero mwinshi kubera ko twari tubona ko Imana yacu yabanye natwe kuva tugitangura gushika aho tugeze uyu munsi aho Imana yagiye iraba umwizigirwa rero ni vyinshi cyane Imana yadukoreye bibi twavuga ko hariho bibi byaba bikaba nyine tukababara cyane mugabo ugiye kubiraba byaratwigisha byaduha gusubira peut-être ibyo duhindura ibyo twiga ugasanga ejo bibaye vyiza gusumba nibaza rero ko yaba bibi yaba vyiza byose byakoranije hamwe kutuzanira ivyiza. Imbere Imana umuntu akwiye kwambara gute akwiye kwitwara gute? Ikintu cyambere wamenya nuko umuvuga butumwa Imana ntiyamugize umwigisha w'imyambaro ntituri ngango twigisha amafashion n'iki byose mugabo ukuntu umuntu akwiye kwambara cyambere yikwije icya kabiri naho wambara ibintu biguha amahoro ibintu wewe ushaka urumva hari umuntu abakunda style kanaka nkintu cy'umwobrija ngo urumva ngo iyo mipira imeze uko ngo iki mbandani hari umuntu aba afise style akunda ayambaye yumva imuha amahoro yumva sinshaka kwambara vraiment ijya pantaro imeze kujya nshaka kwambara ijya shati imeze kujya agapira kameze kujya rero nta Imana nta nyambaro yatubariye ngo mwambare shati y'amako maremare ngo amapantaro ngo mureke amabutura oya nibaza ko ni kibazo cyane cy'ibyiyumviro kandi kidafatiye no kujambo ry'Imana. Bidahindutse ngiye kizosohoka ejo nikaye kajamo bwira muri rusange abakunzi ba gospel music abakunzi ba Victorious Team Victorious Team ngo Victorious Mirake Victorious hanyuma muri rusange duhere ku mudamu icyo tubabwira nuko icambe na mbere mwitege cyane indirimbo ni nziza kandi ifite amajambo meza amajambo y'ubuzima bwacu Imana yaraduhezagiye Davia bivuze neza yuko umugisha si ikintu gifadika si ikintu kijya witwa ko gifadika dufate donc ubutunzi ubu tuvuga imodoka inzu nziza ariko ubutunzi tuvuga ni umugisha tuvuga nico wacitse nico wagizwe muri Kristo Yesu ni kamere Imana yaguhaye nico kintu kigutuma n'igihe abandi bari mu bugaragwa wowe ubayeho neza kandi vyitwa ko muri mu bugaragwa nico kintu kiguha amahoro mu bibazo ukumva uratekanye kandi uri mu bibazo abantu bose babona kumengo biraheze birivuga ngo tuboneka nk'abababara ariko tunezerwa iminsi yose ni ikintu kigutuma wumva uremye uvuga ati naho bimeze uko ndazi ko mfise Imana ndazi ko Imana ifise umugambi mwiza ku buzima bwanje uko ivyumvira inyumvira ko atari ivy'ibyago ariko ari ivy'amahoro kugira ngo impi vyizigiro vya kazoza keza rero ni ko turavuga umugisha two turavuga yuko iyo Imana iguhaye
igucikisha icyo yaguhaye. Yeah. Bibiliya iravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe, ni Jean 1:12. Naho wumva yuko nivyo twarahawe umugisha muga ntivyagarukiye mu guhabwa. Imana yaraducikishije umugisha. Ico kintu kizana ibiboneka, ico kintu kizana ivyo bigaragara wari ufise kiri muri wewe. Amen. Kuko mufise turangize nituvuze dufise ubwo butunzi mu nzavya zibomba. Dufise ubwo butunzi mu nzavya zibomba kugira ngo ubushobozi bubu bw'Imana butavuye kuri twebwe. Rero ni ukumenya neza yuko ni wakira umwami Yesu Kristo wakiriye ubuzima budashira, wakiriye ubwo butunzi Imana yari yateretse muri wewe. Imana ibayezagire.